je abantu bose nzi bemeje abantu usanga imiryango y'abana bitabemera abantu bose jewe nzi babaye kugira ngo abantu babanye nabo bangana babemere babatangaza n'amahera mu kubasora no mukagira iki usanga muri family ndani in the house abantu imiryango umugore wabo batabemera abana babo batabemera so batabemera. If you build well. Ndabaramukije ndabaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira kuri BMBC Broadcasting muri kumwe na umukunzi Katia Benita mu kiganiro icanzo citerambere turi kumwe n'umutumire wacu wa buri munsi kenshi umyobozi mukuru wa BMBC reka nshobore kumuha ikaze ndanamuramutsa nawe ashobora kubaramutsa anabibwire ndabaramukije. Katia mwaramutse. Namwaramutse. Namahoro namwe. Okay, thank you for inviting me. Andagashije ngo bandanya. Bisigaye ntavyonze iramutse akadukukirana ongere. Ndaramukije abakunzi ba BMBC, ndaramukije abakunzi ba BMBC Broadcasting. Bakurikirana na tereviziyo bice cyane mu kiganiro icanzo citerambere kugira ngo dushobore gufashiriza hamwe abarundi batandukanye gukerebuka guhaguruka kugira ngo mwese iteze imbere hanyuma umuvuko wose uronke inoti akona kose karonke ivyo kajya. Yego. Tutatugira ko ngo twama tubigenza tuba dufise ijambo shimikiro twama tuvugana ko buri munsi aho haba hariho kenshi nk'ibyo tuba twabonye mwanditse ku mbuga zanyungurukana bumenyi ugati none kuberika ya majambo kenshi aba motivation speakers umwanya umwe uravuga ati none ibintu mengo birimo agatego canke ibindi mengo ntitubitahura rero hariho ijambo mugeze kwandika muvuga ngo abantu bashaka kwama bariko baragaragura amahera ntibashobora gutera imbere beaucoup de travail beaucoup de patience. Bihuranye n'ikiganiro twageze gukora cyavuga cyane kiduhimeza guhihangana mugabo aha nahumva ngo gushaka kugaragura amahera none umuntu yereka gushaka kugaragura amahera gute kandi akora umuntu aba yifuza gukora kuri ya mahera kugira ngo ashobore gutuma yiteza imbere. Okay, urakoze. Umva ngaho tuvuga bwa mbere abantu amahera muri rusangi hanyuma tukavuga ivyo gushinga imigambi mu rundi rwego gukora akazi. Gukora. Urumva rero iterambere riva mu kuziganya rikava no mu kugira imitahe no mu kuziganya no mu kudandaza ivyo umuntu yaziganije rero ngaho ujumbura bashatse kuvuga ngaho hari abantu ngaho mu gisagara sindi ko mvuga ngo abantu baho cyo kimwe kuko ama principe samwe harimo nabwiye ati jewe naho noba imbikiriri naho no nishoye gupfa niberikiriri impunzi panzwe d'accord ntangorane hako jewe nja kuba dufate mukamenge canke mu buterere canke mukanyosha canke mu gaseke buye canke ngo ni wanje nobona nipangira inzu nziza nziza uravyumva umuntu abakunda gukoresha amahera menshi kugira muboneka neza abantu heza luxe fait umva abo bantu sindabakunda yuko umwese afite principe yo mu buzima bwiwe mugabo je nkurikije nko kubera ndi umu entrepreneur igihe umuntu akora ibintu bitunguka je sinamushigikira izo ndruwa mugabo nk'abantu bagerageza gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo bagaragare ko baba ahantu hari strategique ko bagenda mu miduga iri strategique ko bambara mu byo biri strategique ko banywera ahantu heza kandi strategiquement badakomeye badafise entreprise badafise épargne irremarquable brumva abantu je ndabashigikiye umuntu ashaka kuba mu buzima bugendeka iyo nyine ari byo ashoboye mugo nta muntu akwiye kwicuza ubuzima bwiwe ngo abe naho nikora cyangwa gusa kugira ngo aboneke ko kugira abantu bamushime na rero twabye ati abantu bakunda bashaka kwama bariko baragaragura amahera ntibashaka gutera imbere duhuye na wa mugani rero bavuga ngo ngo imbere yo gutesa ubanza guteseka bisigura nimba ushaka kugira iyo luxe banza uruhe banza ugire ntushaka hari amasakirisi zotanga hari incungu zitangwa kugira umuntu ave mu bukene aje umuntu atera imbere ave mu gupanga yubaka inzu ave mu kubura akazi akore entreprise uravyumva urumva ave mu kuva mu muryango Kenye aronka ubwenge ashike ku amasosiyete amwirukire uravyumva hariho amasacrifice atangwa kirumvikana
rero abantu bipfuza kugumana amahera mu mifuko ntibayaronka kubera nka twebwe kugira ngo tubake no societe hari igihe baza kundaba nkaburi 10,000 je nkagura na 500,000 ndi entrepreneur nkagura n'umuntu muri famille ahubwo ati mpa 500,000 nzoyaguha nabuze amahera nakuza kora abakozi hari umukozi yangwaranye nabuze kunamuvuza kubera ndiko ndepansa ndiko ndiheba kugira ngo bino bintu bishinga imizi kirumvikana rero abantu bakunda kwamana amahera bisigura iki arashobora kwanka no arashobora kwanka kugura parcelle kugira ngo ntasibe ikirori kinaka kugira ngo afate indege igiye Dubai nabyo nyine afite uburenganzira mugabo je kwera ndiko mvuga ibintu bya MBC sema sinobishigikiye ndabishikiye nko kuvuza ko entrepreneur kavuvure entrepreneur muririnda ibinezeza bimwe byo babuza gushika kuri ico kintu harimo kwamana amahera kwa muri kuyaga amahera kwa mushobora kwiha icupa ivyo ntibikunda umeze uko hariho imiryango ituguruka n'ubu tugeze ubu ndabona imodoka ahubwo ni imodoka ni nziza nko kurubuga nkabona ko ntama yaje ko ndafise ko kuyigura ahubwo ntigwa $50,000 canke $100,000 jana yaronka canke uravyumva nkavuga nti mugabo ntayongura kubera iki kubera hariho umuryango ngomba n'ugurure uravyumva rero nk'abantu bashaka kwiryohera n'abantu bagize ubutunzi ba investissement imigambi bakiri bato umuntu akagenda 50 60 agenda muri retraite urumva ugeze muri iyo myaka utarayaronka ibintu byo ufungura n'ivyo ujya naho jyama uciye ubwenge uca yoroheza ubuzima kavuga ati abana nje bazovyuka canke abankomoka akora byo mugabo kenshi wagize ubu mu entrepreneur a 30 40 iyo myaka rero ushaka kuronka ya mafaranga nico gituma ndabitara gose ubonye umutama mbwiye ati David uzomara indwi utandose nagiye Dubai kuruhuka nagiye Maldives kuruhuka nagiye Zanzibar mvuga nti d'accord arafise amahera aguma nakindi akeneye abo bantu bo busanga ku konte yabo hariko amahera usanga ku konte yabo ata credit bafise usanga hariho gusa amafaranga amadepo bishiriyeko amakonte bloqué n'amadepo baza barakora ko amafaranga kugira ngo bibereho ntibakeneye kujyana kandi birumvikana ari umurimyi usanga yaraguze inka n'amatongo azarakotesha ibintu n'ibiti niki yifungurira abakuze mugabo nk'abajene mutobanga amahera gute kandi amahera dana ubutunzi sivyo amafaranga ntubika amafaranga ufata gukora projet muze mwumviriza ibiganiro twagize mu minsi heze kuntu manakora projet a partir de 2 akagira mu kiganiro cyando cy'iterambere hanyuma mumenye ukuntu umuntu amafaranga mubaze benga ntaca azovamwo ashaka kuvamwo iterambere imiryango gatera imbere igihugu kigatera imbere hanyuma ntugashika kuri nabiri rero nivyo gushaka kwamana amahera nibyo bita ni paraître donc n'abantu bashira imbere le paraître plus que l'être donc umuntu akifuza kugaragara gusumvye kwari nibijya bita self blending umuntu akigirira muri karyo sanga hose baze propre tuntu twose akaduga keza ibintu byose urumva n'imiduga ugasanga ni mu bantu yamagura imiduga bwa mbere kandi adafise inzu abana babamo sivyo kandi nkibi naho navuze nti ndashikira abantu bagira ligse babihisemo kuko navuze ko nk'ivyo kuba aba entrepreneur gushinga imigambi ni mihamagaro utafise amahamagaro hako uza kwimena umutwe utabishoboye irira amafaranga ya umere neza mugabo ufise nk'umuryango imbere yo gutigita mu bintu byinshi raba ko bana bafise aho baba ko biga neza imbere kugumana amahera yo kuja mu kabarwanya wose yo kutemvesisa yuko tagura inzu vuga ati mugabo izo ni base nahanyene ndazi hari abaca bamumenga ndabinjiriye mugabo il faut être responsable mu buzima kugira ngo dukingire generation suivante rero iyo uvutse nko ku bavyeyi batigeze biyumvira ejo bamana amafaranga mufuko baparara timenere komba bagusigiye kandi nk'umwe atore dwa ruti ico dusabe Imana duti nituvabana ngo tuzobe tubaho ubutunzi ntibikenewe mugabo abana ntibaze bahera twahereye umwana dasange kwera ntagumanya amahera ashobora omukuru nka entreprise akoreramo sivyo bikunda gashaka gusanga nagize akayipare nye tamye mugabo iyo umuntu yemeje kuguma aparara mu bantu asangana n'amafaranga bemeza ivyo ntibikunda
cyane cyane ngaha muri Afrika usanga ari ama generation ya vuba kuko twavuze ko iburayi usanga ari ama entreprise ya 500 yagize n'amakonti yamaze no kugifira kugira kingira ama generation suivante none iyo umuntu ariko aragenda yagayaga agumana amahera abana biwe atakonte bafise nawe atakonte afise atamurima tanka taki atatongo nimba ko kwikunda navuga nta rukunda afise ku muryango wiwe nta rukunda afise ku gihugu sivyo ubikunda uravyihebera ukima n'ibintu bimwe bimwe kugira umwana wawe ntazahera aho ahereye canke munsi yaho kuko umwana utamuteguriye ibintu no munsi entreprise utayiwatse no munsi muri 20 izo bigusaba ingufu udashaka kuronka ko ubona aho miguteye imbere za Amerika bigoye kuba kindi societe sivyo kuri mu entrepreneur Amerika c'est difficile Australia c'est difficile kubera iki imiryango imwe yamaze kugagwa wase kubikora rero umushize umwana muri condition ngo wihebere ibirori bimwe umushize muri condition zo kuzoba atabishobora katomo nivyo merci beaucoup ego twokora iki kugira ngo ino kino cigwa novuga yuko uko kwihangana mu kazi gukora neza akazi no gushobora gukuramo mu mutwe ko twoguma tugaragura amahera ahubwo ko twoshira ibikorwa imbere ni iki cyo kugwa twokora kugira ngo dushobore gutegura akazoza keza ivyo ko munagaragura amahera urabona nka twege muri BMBC jewe abo ntwara nayibakuyemo canke ndagerageza kubakuramo twege duhemba abakozi nko mu ndwi 3 mu ndwi 2 mu kwezi kirumvikana kubera iki sinshaka gukoresha abakozi bazokwama imyaka yose atacu bashikako usanga handi hantu mu maso yamara umuntu menga wanciyaho kandi tubemba amahera menshi murabizi mugabo kubera systeme yo kwama ariko agaragura amahera ko yamana ntiyabika kuko uyagaragura nta iparanye ugira nyamwe wama umva menga ntafisa amera ikonte ya muri vide gusa name ndayumva ha kirumvikana twege kandi vuga nti abakozi bacu bazahembwa gaci imisi kugira ngo amahera tubahemba abagira akamaro uradu bintu amaze gushika ko twebwe muri BMBC uzamva abafundi nka batanu nko ku mwaka bambwira ati naguze parcelle nkatangara none abakorera ama miliyoni ko batazigura ko baguze ko wasinze ko bagize mariage byagenze gute kubera narababwiye ibi vyigwa by'ubutunzi education financière ntanga kwa koza BMBC bose kubera ku muyede gushaka ukuntu umuntu nzanumva muyede ngo je nateguye mariage ngo ibujumbura ngo nzogira baje yari kuko ngaha aya nabantu bize za kaminuza baje kora ngaha twanda kwashisha muri ubwo buzi buto babanza bamenye gukora kirumvikana urabona yuko kwamana amahera kwifuza kwamana amahera bituma utemera kwaguma ku ikonte kugira uzo yakwereka gwiriye ukora ikintu kubyo hagera n'igikwimvira ngo umukoresha wawe unaguhemba neza kumbe nawe amahera wa muronka 10000 shake juru yatahana 15000 ntiyabika kuyafite ntiyararana nteka guha umuntu biyeri bidakenewe kugira ngo wemeze abantu haro nico kintu kwama kwifuza kwemeza abantu muri quartier ntibikenewe abajene mu ngana ntibikenewe umuntu agira des objectifs yeriko yaze defender rero ntakeneye ko abantu bamushigikira afonsa nk'umusazi hanyuma zivya inyungu abantu barizana je nico novuga ntimwegeze kudamone pesana n'amahera mu basorera bidakenewe canke mugwa mwigura utuntu tudakenewe ari umuntu yambwiye nyama ngo kuishi ngo tumika ngo kama mutumwa ngo kesho ngo uishi ngo kama mfarume tumika kama mutumwa leo kesho ishi kama mfarume n'umukiriya wacu muri Amerika yakambwiye yarandonde yarambura narushe kwera kazi ndiko ndamurira ntumbabarire sinaragufene narushe acarambwira ati kora nk'umuja uno munsi ejo udoshoba umwami bisigura iki iyo umuntu yiyimye ibintu byari gisuno munsi cyo guma agaragura amahera akashaka ikona akayabika niyo honya ashaka gukora imigambi zotumejo abona ko yakoze abana biyo babona ko yakoze umuryango ubona ko yakoze ashinga entreprise agira investissement yubaka inzu zingahe agura n'ibindi nabiri yakinumvikana agira retraite iri yapeze arambye murakoze cyane jembo na twosozera mu kino kiganiro nimba ataconto bantibagiye kuba oya ni sawa nimuze muremeza abantu nimuze muremeza abantu je abantu bose nzi bemeje abantu usanga imiryango yabo nabitabemera abantu bose jewe nzi babayeho kugira ngo abantu babanye nabo bangana babemere babatangaza n'amahera mu kubasorera no mukagira iki usanga muri family ndani in the house
abantu imiryango umugore wabo batabemera abana babo batabemera so batabemera kusanga babaho ubuzima bw'inyuma ino vive parler propre vie usanga ariko ubuzima ntibusatisfeza umuntu wese yiyemera yobwirinda urakoze kati ego murakoze cyane namwe ndabashimira cyane mwese mwadukurikiye kuri BMBC broadcasting mari kumwe na umukunzi kati Benta hamwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC David Ntamakuriro aho yashoboye yagira byinshi yamaya tubwiye byinshi kuvyerekeye akazi yamaya tubwiye byinshi mbega umuntu yokora gute mbega umuntu abategeza kuba afise kugira ngo umuntu ari umukozi ashoboye gushika ku ntumbero yiwe akora gute yifata gute haba mu kibano mu kazi mu muryango kuko n'umuryango nawo nyene societe mu bindi ku kazi ni societe mu handi umva ahantu hose tugendera tube icitekerezo ciza kugira ngo dushe gushika kundaza ndabashimiye cyane mwe mwese mwadukurikiye isango n'imiganiro cacu gikurikira na butaha murakoze cyane